yavuze nti jewe sintumva ukuntu Kongo n'ukuntu ingana n'ibikoresho ifise n'uburyo ifise idashobora gutera directement u Rwanda ego urumva gushikisa n'abantu batabitahura ariko ujya mugambi nturapfa je naravuze mu biganiro biheza ati ino ntambara abantu bankurikirana bazompinyutsa kandi n'ama video bayaraye bayabika ahantu ino ntambara izoherera mu Rwanda byanke bikundi izoherera mu Rwanda muti gute u Rwanda rwogo rufonsa rushaka kuguma muri Kongo mu gihugu atari gwabo Tshisekedi nawe agashaka kubavayo kandi u Rwanda ntishobora gukurwa muri Kongo n'ibiganiro kandi ibintu Tshisekedi yamagenda mu bazungu yiriza iyo watewe sivyo umugabo agusanze mu rugo umugabo wundi agusanze mu rugo rwawe akagutera urahaguruka ukamugwanya bibaye ngo mukamusanga nawe wiwe sivyo jewe sinumva ukuntu Tshisekedi kugeza iyi saha yamarika aragenda kuririra abazungu adirira abazungu. Hello guys, mameze neza so ni link Arlen allo comme d'habitude bisimo fsere kwamenye musumena maso yinyana. So guys, nkuko bisanzwe mubizi ndi kumwe na musangoze wacu musanzwe muze nka Liam Promoter. Liam Promoter, welcome. Yes reka turamutse abantu bose badukurikirana turamutse abantu bose badukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi ndavuga South Africa, Australia, Canada, America, ba Muzea na Krihariya, abitwa ba Emma, abitwa ba Beni, ba Kenny, ni benshi cyane abitwa ba Fleury, umutwa Fleury mana aradufana sana. Yego turamufana fo. Roma ni benshi cyane abitwa ba Joseline. Ni benshi gose kabisa turabaramutsa. Nizere ko bameze neza vraiment. Nizere ko mumeze neza n'amahoro menshi. Batameze neza nabo mubandanye musenga Imana. Kumbure ejo bizogenda neza. Imana ndagakunda cyane kubera ko Imana burya Imana ni mushobora byose haru. Bari mushobora byose nta kintu cyana ni Imana tu nta kintu cyana ni Imana bashobora kuba uri mu bibazo by'ubukene ushobora kuba mu bibazo by'inzara cyane go ariko Imana ikabi bigira igihe tu no kwizera no gukora cyane bien sûr no gukora cyane twongera duhamagarira abantu bose baraba bino bintu gukunda igihugu ubundi twe target yacu canke ihangiro ryacu ni ryo gukunda no gukundisha abantu igihugu urumva bisaba ko rero mukunda igihugu mukagikorera bibaye ngombwa mukanagipfira nuko tugigwe ko rero tuja mu byunguka byunguka ni kibonobono unaskoki gahunda ni yindi nyene no gutwara y'imitahi 2012 ukibera umunyamuryango maze kuba umunyamuryango ufise akarusho ko kuronka akazi biva no gutwara bwawe ubufise barahamagarira abarundi bose kurima igitegwa cy'ikibonobono kuba bishoboye abatabishoboye nabo ibitegwa bitatu n'imuriburi kandi kantu kabijya nako aru bariko bararokirita abashoferi bumvikana ko muri kibonobono bamaze gutera imbere cyane bamaze gutera imbere iyo turije ngaha aya tukamamaza ikindi kintu ngo murankebura abantu murakwiye kwijukira ikintu bitwa blending publicity dezami jewe ndi mu bantu boshingira intahe kibonobono aho cavuye ndahazi naho kigeze ubu nuko rero mubandanye mubashigikira ikibonobono camaze gutera imbere ugwarukiye amajana n'amajana barakora ubu muri kibonobono ibintu byiza cyane twagiye ku Mugwa Building Company ku Mugwa Building Company kwa kundi nyene ni societe ije kububakira amazu agezweho barabereka plan ushimye bakikuzanira uko nyene twongera tunashimira abantu turi en contact vuba abantu barabona ibikorwa vuba abantu kabisa na cyane Liam Promoter ibyunguka reka turarangije kubikorera okay ikirundi kiragoye ni ikirundi muhu kirakaze reka tujye mu kiganiro nyezina cy'uyu munsi rero Liam Promoter president wa Kongo Tshisekedi
yahaye ubutumwa yahaye ubutumwa bw'amahoro ugwaruka rwa Goma, Bukavu, Masisi, Rucuru n'ahandi n'ahandi. Yego. Ya. Mbega ico kintu umukuru w'igihugu ca Kongo yakoze. Ya. Mu bisanzwe yakoze ikintu ciza cyane. Nta muntu n'umwe atazi neza ko Kongo iri muri situation igoye. Ego. Situation imeze nabi. Burya igihugu kiri mu ntambara. Ya. Ni igihugu kiba kiri mu bihe bigoye cyane. Ego. Kuko twese turazi ko intambara nta keza kayo. Ya. Intambara nta keza kayo, intambara irasambura ntiyubaka. Neza cyane. Kugeza iyi saha abantu benshi barazi inzirakarengane muri Kongo. Ya. Ziriko zirahasiga ubuzima. Ego. Kubera inyungu z'akagwe. Je répète inyungu z'akagwe. Ya. Kubera ko jewe ndahamya ndanavuga neza ko intambara iri muri Kongo iri ku nyungu z'abantu bamwe bamwe, iri ku nyungu z'abanyarwanda bose. Sivyo? Yego. Novuga neza ko kuba yashikirije rirya jambo kubera ko mu president ngaha ku isi yaro tuvyemeranye ni nk'Imana. Hava Imana yakabiri dufise kuko niyo n'Imana yashizeko ikiganza cyo gutwara igihugu. Umukuru w'igihugu ico nsaba Tshisekedi, iyo uri president ukavuga ijambo rikurikize. Ego. Kubera ko hari abanyagihugu bawe cyangwa bene igihugu butwara baguhanza amaso. Ego. Rero rijya jambo uvuza hari n'umuntu ashobora kurara ararira kubera umunezero. Ego. Kavuga ati Imana ya kabiri ku isi hejeje kuvuga. Ego. Imana ya kabiri ku isi hejeje kuvuga. Baba bazi ko bagiye gukira. Rero bijya bintu bitabikurikije. Ubahemukiye na cyane cyane. Ubahemukiye. Rero rijya jambo yavuze je cyambere ndashobora kurisesangura ukunda vyumva. Rijya jambo arashobora kurivuga bivaye na message afise. Ivuye mu gisirikare. Ivuye no mu bamwegereye. Yego. Agura vyumva. Kubera ko ntushobora je sindavyibaza ko uri president kanaka ushobora kuza ku makamera ukavuga ijambo nkarijya udafise ico wizeye cyangwa ico wibikiye. Yego. Jewe Tshisekedi natanguye kumukunda kuri diplomasi yiwe. Kuri diplomasi yiwe. Ukuntu yitwaye mwino ntambara yo muri Kongo. Ego. Niko na president Nkurunziza yitwaye mu migumuko ya 2015. Ya 2015. Hari gihe uja muri situation mu president uyitwayemo nabi. Ego. Kaguhitana. Uyitwayemo neza bikagenda gute? Kayitsinda. Reka je nsangura kino kihe. Hari abantu bavuga ngo Kongo ni nini. Kongo ni nini. Kongo ifise population nyinshi niniya kurusha u Rwanda. Kongo bimeze uko. Ariko cumenya ati none kijya gihe intambara itanguye. U Rwanda abari baruri inyuma bari bande. Sivyo? Nk'iyo nawe acafata ubushobozi bwose afise. Bazi ko yigeze kudeklarara n'intambara muri y'u Rwanda na Kongo. Baromba abantu bakavuga ngo yatinye ngo ntavyo yakoze kubera iki? Ibintu byose mu buzima ugenda buhoro buhoro. Ni bukebuke. Sivyo? Ugenda buhoro buhoro. Akaroro ka hafi. Abacancuro yari yazanye ijyamisi wabonye bakoze iki? Abasirikare biyiwe wabonye bakoze iki mu misi ya mbere? Pourquoi pas muri bajya biwe ba hafi yadafata umwanya wo kubiga canka batekereze ko kubera iki batari kumuhinduka. Akurumva ico kintu? No kuvuga iki? Yabanje ariha umwanya wo kwiga bo bari kumwe. Sivyo? Baragambana arareka birabisha amaso ariko ariga uyu muntu eske turi kumwe cyangwa ntituri kumwe. Mubice bita kugenda buhoro buhoro. Rero amaze kubihindura. Mbo tuvyemeranya ko ubunya vraiment by'ukuri igisigari cya Kongo gifise discipline. Sika kimwe tuzi. Neza. Sivyo? Kandi tuvugisha ukuri abagambanyi bari muri FARDC cyangwa bari muri Kongo muri guverinoma ya Tshisekedi. Yego sinovuga ko batarahera. Ariko naho baba bariyo ntibangana nkuko byari biri bwa mbere. Neza. Ubu rero arashobora gufata decision
sero n'ukuntu abona entourage yiwe imeze sivyo ico utabeshe ni uri kuramfata vous me suivez au moins ego cyane gose timo capte no kuvuga iki rero irya jambo yashikirije icambere ubundi bazi kafise igisirikare c'abacancuro sivyo kijya gisirikare abantu baracihenda ko cyane je nama ndabivuga kijya gisirikare gitandukanye kimwe ca mbere kuko kijya gisirikare kiri hajya kugira ngo cirukane M23 naburya Tshisekedi wewe atagishaka ibiganiro kuko ntushobora kunsigura ukuntu ushobora gusinya ibiganiro n'umuntu yaguteye n'umuntu yaguteye reka je ngaruke kuri commentaire y'umuntu ryari nabonye yavuze nungenda bimusigurire yavuze nti jewe sintumva ukuntu Kongo n'ukuntu ingana n'ibikoresho ifise n'uburyo ifise idashobora gutera directement u Rwanda ego gushikisa n'abantu batabitahura ariko ujya mugambi nturapfa je naravuze mu biganiro biheza ati ino ntambara abantu bankurikirana bazompinyutse kandi n'ama video bayaraye bayabika ahantu ino ntambara izoherera mu Rwanda byanke bikundi izoherera mu Rwanda muti gute u Rwanda gogo rufonsa rushaka kuguma muri Kongo mu gihugu atari gwabo Tshisekedi nawe agashaka kubavayo kandi u Rwanda ntishobora gukurwa muri Kongo n'ibiganiro kandi ibintu Tshisekedi yamagenda mu bazungu yiriza iyo watewe sivyo umugabo agusanze mu rugo umugabo wundi agusanze mu rugo rwawe akagutera urahaguruka ukamugwanya bityo bibaye ngo mukamusanga nawe wiwe sivyo jewe sinumva ukuntu Tshisekedi kugeza iyi saha yamariko aragenda kuririra abazungu adirira abazungu kuko adashobora gufata decision igisirikare kibumwa n'ikindi gisirikare namba Goma yarafashwe bukaviga afatwa bijya n'ibintu vyemeza ko igihugu cateye ikindi ni ibintu vyemeza ko igihugu cagize cateye ikindi rero Tshisekedi nibaza ko jewe naho nije niyumvira gushika nibaza ko yo bayumvira kundusha nibaza ko nawe nyene ahubwo hari abantu bakunda gukora ibintu vyabo bucece n'abandi bakunda gukora ibintu fast ivyo rero abo bantu nitwo abantu muri kamera usanga avuga ati jewe ndakora ikintu ntekereje ndaza gukora ikintu sero nuko ndavyumva ndabibutsa abantu ko heruka kwinjiza ibihumbi 14 by'abasirikare bashashe kandi ntibigeze babishira no ku mbuga ubushize naho nyene yari yinjije ibindi bihumbi 14 niwe ibihumbi 28 ayo n'amakuru dukura ku binyamakuru byo mu Rwanda bashobora no kuba barenga abo onya sivyo ibi bintu rero byerekana ko Tshisekedi nawe nyene yiteguriye iki intambara twarabonye agira investissement z'amasukoye neza cyane iyi message rero yahaye aba ugwaruka rwa Masisi Karehe Bukavu na Goma ni message kwanza pogolo mu Masisi kiragwanirwamo niho yoba yatanguriye nzibira yo uraze ko byarangiye ivyayo byaraheze sivyo urabona ko no mu bintu yavuze nzibira atahavuzemo baramaze kugira nti guheza situation irere ni kuvuga iki iyi message itegera abanyarwanda bariko barayipinga bavuga ngo ese ngo azobishobora ukora amakenga agomba ngo amuzire sinzi bavuga amajambo menshi azobishobora kubera ko M23 asijyambere ifashe Kongo nabafashe imbere yaho baragiye sivyo baragiye mugabo bo bitandukanye nabo aba bipfuza ikindi gihugu igihugu nabo bidakunda ko kibaho haje nico gituma ubona aru baguma bikomeza bana akavura karagoye baguma bikomeza binziza igisirikare bagirane no kwikomeza kugira ngo barabe ko bazotsinira ntambara ariko ku nguvu vyanka bigenda n'inkoni bazozishirako bategeza kubakura mu irya site hajya hano hose abajene bategeza igihugu nico bakongomani sico abanyarwanda nico bakongomani ni ngomba kijya gihugu gisigarana abakongomani sivyo rero je Tshisekedi rijya jambo yavuze nibataka ari umuntu w'umugabo azorigumako
kandi ategereza kubikora ategereza kubikora bibaye ngombwa ni direct hariya kandi bizoruhuka bibaye iyi namba izorera mu Rwanda je ndabivutse ni izoherera uko niyo yahereye nivyo jewe nako ndasesangura nivyo nta bindi no babwiye zosesangure wirenganira niyo promoter turagushimiye cyane ku sesanguzi bwawe toujours namanavuze ko jewe mporanyugwa abandi bose camwandika ku muri commentaire tinanje no jewe namamvuga imisi yose ndakunda abantu kwerewe hari umuntu ushara wihenze ko tuna gataye muri commentaire ni bijya duba dukeneye urumva muri commentaire akacavuga ati hano hantu mwihenze ni ibintu tuba dukeneye kabisa ni navyo vyumviro kubera mutanze muri commentaire bituma umuntu asubiramwo akiga cyangwa akarabaho yakoshereje neza cyane nuko kimeze reka tubashimire cyane Liam Promoter kabisa ndashimira abantu bose ko dukurikirana twongere tunabashimira mugwe mugira umuryango wagutse muza muri benshi kabisa ibintu bibandanye kumera neza thank you so much kabisa